Atafasha dukure nyarenga ngibyo ririko rirareba nayo ngibukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash INKA imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. INKA imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ntawovuga ukugwiza umwimbo mu bworozi adahereye mu bushakashatsi, kuko kugira uwo mwimbo mu bworozi ubone kugwiriye kandi ari mwiza bisaba ko ubushakashatsi butera imbere. Nico gituma leta mvyeyi kandi inkozi mu vyo yashize imbere ubushakashatsi burimwo, gutyo mu Burundi hagwira ibitungwa vya kijambere umworozi wese ashikirwe n'ivyo bitungwa. Umwe mu bashakashatsi bakorera mu kigo izabu aratubwira igihe ubushakashatsi ku bworozi bwatanguriye mu gihugu cacu n'ingene bwagiye burabandanya. Ubushakashatsi bwatanguriye muri iki kigo mu 1948 gitangujwe n'abazungu b'ababirigi. Ico gihe baratembereye Burundi bwose bararaba aho bahari amatongo yagutse bashobora gukora mu bworozi, baca bumvikana ko botora hano amahegitari 850. Muri ico gihe guhera mu 1950 baciye batangura kuja mu mihingo yose y'igihugu baracagura inka zari zihari mu Burundi, bacaguramwo izimeze neza izikamwa neza kandi zifise igihagararo ciza, baca barazizana hano muri za Umahwa, baca batangura kuza baratora mu nziza. Ico gihe ico kigo citwa Ruvyironza. Nyuma mu 1953 babonye yuko tutobandanya dukorera ku nka z'indundi gusa, baca barazana ayandi maraso ubundi bwoko bw'inka izo bita amasahiware, baca bazikura mu gihugu ca Pakistan. Ubushakashatsi buca burabandanya bafata izo nka bakuye muri Pakistan bazimisha ku nka z'indundi, hacavuka ayandi maraso acanze n'ayo masahiware hamwe n'indundi. Ubushakashatsi burabandanya gushika mu 1987 niho baca biyumvira gutangura gukoresha uburyo bwo kwimisha ku rushinge. Umuyobozi mukuru w'ikigo izabu ati ubushakashatsi ku bworozi ntiburatera imbere hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aratubwira kandi ico bariko barakora kugira ngo ubushakashatsi bw'ubworozi butere imbere. Navuga yuko ubushakashatsi mu gihugu cy'u Burundi ku bijyanye n'ubworozi bitaratera imbere cyane. Hariho ibikorwa turiko turakora. Muri rusange igituma mvuga yuko bitaratera imbere cyane nuko biribonekeza yuko mu gihugu cy'u Burundi ibitungwa bihari naho harimwo ivya kijambere, mugabo urabona neza yuko atari ibitungwa twovuga yuko bitanga umwimbu ukwiye neza nkuko tuvyifuza canke nkuko biri mu bindi bihugu. Mugabo kandi urabona ko hariho n'ibitungwa bigenda bisubira inyuma. Aha twotanga karorero nk'igitungwa c'impene, murabona yuko ari igitungwa gisigaye kitacimbuka cyane, usanga zisigaye zingana n'inkwavu ahatari hake. Novuga nk'ibitungwa vy'intama, mubona neza yuko n'abarundi bose barabizi yuko zitagwira. Mugaso kuvuga yuko zitagwira ahubwo nukubera habuze ubushakashatsi
kugira ngo tumenye ubwoko bw'intama bushobora kwimbuka muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Hariho rero n'ibindi bitungwa bitari bike twovuga nk'inkoko, tukavuga inkwavu n'ibindi mubona yuko bidatera imbere cyane, naho hari abigenga ndetse n'ibigo bimwe bimwe vya leta bigerageza gushiramwo uburyo, mugabo ukabona yuko bidatera imbere cyane. Umuntu rero akibaza ikibuze ico arico, ariko rero ngaha nashaka gutanga umuco yuko ikibuze n'ubwo bushakashatsi nyene budateye imbere, kuko hajyaye abantu benshi bariyumvira ntibatahure neza ico arico ubushakashatsi. Nko muri ibi vy'ubworozi canke ibi vy'uburimyi, bagashaka yuko tubitangurira hagati na hagati, ni ukuvuga muri kiryaye twitaho gwiza umwimbu, ariko iyo tutatanguye gukora neza ubushakashatsi n'uwo mwimbu ntuheza ngo uboneke, niyo ubonetse biba ivy'akanya gato, hanyuma umwimbu ntuheze ngo ubandanye, kuko tuba dufise ibyavuye mu bushakashatsi vyiza, canke ngo tube dufise ingene tugenda turasubiriza turonka n'imbuto nshasha. Rero mvuze ku kijanye na kino kigo ingene ubushakashatsi bwifashe mu vy'ubworozi, murabona yuko turiko turagerageza nko kuzana amaraso mashasha ku bitungwa turiko turakorera ku bitungwa cyane cyane vy'inka, twatanguye no gukorera ku bitungwa vy'ingurube. Mbega none kubijanye n'ubushakashatsi ku gitungwa c'inka, ikigo Izabu kiriko gikora gute? Hariho amaraso mashasha nko kuri izi nka cyane cyane zigwiza inyama n'inka zigwiza amata, hakaba rero n'izi nka mbere z'ikirundi nazo nyene turazikorerako kugira ngo tubike amaraso kama. Inka y'u Burundi ntizohave igenda akagirire zimwe twita inyambo, inyaruguru n'ibindi. Tumaze kugerageza inka zaba iz'inyama zaba iz'amata canke iz'inyama zikongera zigatanga n'amata, tuca dukorana rero na kirya kigo bahinguriramwo imbuto zo kugira bimwe vyo kwimisha ku nshinge, tugaheza rero tugasha tubaha amashuri y'ubwoko bwiza. Ajya amashuri rero yose ava muri Izabu, hama tugasha tugenda tugafashanya na kirya kigo tugakuramwo imbuto, maze tugaheza tukagenda kwimisha ku nshinge. Ni nabwo buryo bumwe bwo kugira ngo tugwize imivyaro y'inka ikomoka muri kino kigo cacu Izabu. Nkaboneraho ndetse n'akaryo kubwira abantu bose bipfuza ibitungwa vya kijambere yuko batabikura gusa muri Izabu, ariko nk'umuntu asanzwe afise inka ziwe ashaka yuko amaraso ahinduka, arashobora kwitura ico kigo kirakorana na Izabu, kandi ubu nta mbuto ziva hanze kiretse izo dukura hanze mu ntumbero yo guteza imbere ubushakashatsi, canke dufise iyindi ntumbero n'ahandi. Imbuto z'ubwoko bwiza muri kirya kigo zirahari. Abarundi rero bomenyera kwitura ico kigo gisanzwe gikorana na Izabu kugira ngo imivyaro myiza y'inka bayironke biciye mu kwimisha ku nshinge. Utwara ikigo Seniya co kwiranda kijejwe kugwiza ibitungwa biciye muri bwa buhinga bwo kubangurira ku rushinge, aratubwira ibimenyetso bikuru bikuru vyerekana ko inka yageze kubangurirwa. Igitungwa rero umenya ko carinze, hariho ibimenyetso cerekana na cane cane guhindura ingene gisanzwe citwara, canke ibimenyetso bigaragara n'amaso. Guhindura ingene gisanzwe citwara, igitungwa kenshi iyo carinze umworozi yagikurikiranye neza arabibona, kirahindura ingene gisanzwe citwara, trouble de comportement, no kuvuga ko kirabira, ntikisubira kuguma hamwe, kiratakaza
akayabagu mbese iyo kiri mu kiringo cyo gukamwa n'umukamo ukagabanuka. Ivyo bimenyetso rero umworozi abibonye ni ibimenyetso simusiga yuko igitungwa ciwe kiba kigomba kurinda. Amaze kubona ivyo bimenyetso bikuru arashobora kuca yifashisha aba aturiko turigisha canke abandi ba inseminateur basanzwe bari mu ntara zitandukanye kugira ashobore kumufasha kugira igitungwa gifate. Ni ngombwa kandi ni nkenerwa cyane ku buryo aborozi bamenya ibimenyetso by'inka irinze, kubera uko azobimenyesha umwenseminateur canke uryajejwe kuzitera imbuto hakiri kare nika amenya ingena za gupanga umwanya wo kuzoja kuyitera imbuto. Abimenyesheje umwanya wagiye muca mwumva nyene ko amasaha aza gupanga kuza kuzitera imbuto kenshi acaza gusanga yaciye umurinda. Muri rusanga inka yarinze akibona ibimenyetso vya mbere umworozi umwe navuga aca abwira umwenseminateur canke ujejwe umuganga w'ibitungwa niyo aba yarize neza ibijanye no gutera imbegu ku buryo ikimenyetso ca mbere kibonye camumenyesha nawe akacamenya isaha azoza kuraba iyo nka. Umuyobozi mukuru w'ikigo Izabu aratubwira bishasha mu bushakashatsi na cyane cyane ugitungwa c'ingurube kugira ngo abakeneye kuzorora bose bashobore kuronka baza barazikura. Igishasha rero mu bushakashatsi muri ibi by'ubworozi no kivuga cyane cyane nko kuri kino gitungwa c'ingurube kuko hariho amaraso mashasha y'ingurube zimbuka cyane, ingurube zikura cyane, tubona neza yuko zishobora kuzosahiriza no muri iyi migambi mishasha ya leta yo kugwiza umwimbu. Ikindi gishasha nuko twamaze kuva muri vya bindi byo gukora twinyegeje, twamaze gutangura gukorana n'abikorera utwabo nkuko mubibona mu bigo vy'abikorera utwabo turiko turakorana mu kugira ngo dushireho igisata cyo kugwiza imbuto z'ibitungwa. Iki rero ni ikintu gishasha ntivyahahora. Ubu rero twaramaze kubona yuko kugira ngo nk'iki gitungwa c'ingurube kigwire dukeneye abagwiza mbuto b'ibitungwa cyane cyane iki gitungwa c'ingurube. Nico gituma rero mu bagwiza mbuto b'ibitungwa vy'ingurube turiko turakorana dutanga ingurube z'ibanze izi twamaze kubona yuko zikura n'ingoga kandi zirondoka cyane zishobora kugwiza umwimbu vyihuse. Tukaraba ubu bishoboye ashobora kuzitunga neza, akazigaburira neza, akazigirira isuku, akazivuza neza, hanyuma tukamuha imivyaro. Turatanga hagati y'imivyaro nka 30 na 35 bivanye n'ubushobozi bw'umuntu turiko turakorana, hanyuma tukamukurikirana. Ibitungwa biriko biragwira, biriko birakura. Hajya rero nko mu mwaka uza uzosanga vyigwije ko nk'incuro 10 kuko ingurube ni igitungwa cimbuka cyane. Ingurube hariho zimaze amezi 5, ahandi ziriko ziramara amezi 7 hafi 8 ziriko ziragera kwima. Dufate nka zirya ngurube 30 zose zimiye rimwe hanyuma zikazovyarira rimwe. Uzosanga dufate ko ingurube imwe yose izovyara hagati ya 8 na 14. Tugaca dufata yuko izishobora kuzokura naho twofata nka 8 gusa. Murumva yuko dushobora kuronka nk'ibibuguru birenga 200 mu gishingo kimwe cyo kuvyara. Mukaba musanzwe muzi yuko ingurube ivyara kabiri mu mwaka n'imiburiburi. Vyumvikana yuko nka ca kibazo cashitse muri ya makoperative yasangwe aho wasanga abakeneye kugwiza umwimbu w'ibitungwa babura aho bakura imivyaro, ico kibazo kizoca kihava. Ni intumbero rero turi muri kugwiza ivyo bitungwa kugira ngo abakeneye kuvyorora
baronke aho baza barabikura. Mu kigo kimwe mu bahawe ingurube 35 n'ikigo izabu umuntu mbere yo kugwiza imbuto baratubwira ingene barose izo ngurube n'ingene bariko barakorana n'ikigo izabu. Tugeze gutunga ingurube ngaha zishika 150 amaro zirahatera indwara yazo twame tugira ngo ni ibintu bisanzwe ariko zirapfa ku bwinshi ari nizo twatabaye twazigurisha gutyo kandi igiciro cyaza ari gitoyi kugira ngo ntizidupfe kubutsa tugire ikintu twakuramwo hanyuma rero barashika igihe izabu iyi ngaha iwacu yatwemerera yuko ishobora kuduha ingurube zindi twagiye kuzitorera hariya mu imahwa bari baje kutuvyukiriza rero nogira nti badusubize ku gicaniro kugira ngo izo ngurube dusubire tuzorore kandi tuzorore mu buryo abo nyene babimenyereye batwigishije kuko naha hose nabo batwigishije tuza kugisubiramwo ibi by'amazi ava hejuru ibyuko zigwaye tutabazi wabo bakatubwira no kugira ngo nizabyara izo zibyaye izabu izitoremwo izo 35 hamisigaye zitwegukire tubandanye dukorana nabo kandi turondera no kumva ko atakindi kintu na kimwe batwifuza nabo atariko toteza imbere ubwo bworozi bagaheramwa bagati mwebwe mu bikwikirana neza byo byiza muhereye mubwiye n'abandi bari mu yindi mibano bakakiriza ngurube kugira ngo tuzikwiriza mu Burundi. Abo rero barose izo ngurube basabwa kuguma bariko barakorana n'abahinga bo mu kigo izabu. Nkaboneraho n'akaryo ko kuvunira akagohe abariko barakora muri kino gisata yuko boza baregera abahinga bakabasigurira. Hajya mwabonye umugambi w'ingurube utakunze neza nukubera wakozwe atabuhinga bugiyemo. Ingurube sigitungwa uvuga ngo turatanze isoko ngo hariho watsindiye isoko ngo aragiye mu isoko ngahaye araguze nkeyi ngo aragiye mu mihana hariya ngo araguze izindi hanyuma ngo arazegeranije ngo ashize mu motokari ngo aragiye gutanga muri koperative sangwe. Ingurube zirakarirwa cyane n'indwara iyo rero ugiye kuzikura mu masoko cyangwa mu mihana hakagiramwo rero imwe igwaye ica yandukiza izindi hanyuma aho zitanze zigaca zihona. Ingurube zirabaho haba ngaha muri izabu haba muri aba bikorera ivyabo turiko turakorana mwabonye yuko ingurube zibaho kandi ntizipfe nk'uko abantu bakunda kubivuga kandi murabona yuko zigwira cyane. Nico gituma rero turiko turateza imbere ibi by'abagwiza mbuto ibi bitungwa kugira ngo ejo nyamba ari koperative ikeneye kuzorora ikeneye ibibuguru 100 ibikure ahantu hamwe namba ari project kanaka igomba gutanga ibitungwa ku mutumba kanaka igomba kuhatanga ibitungwa 100 canke amajana 2 canke amajana 5 bivanye n'urugero tuzoba tugeze ko bashobore kubikura hamwe kandi muri ico gihe turabona neza yuko izo ngorane zizosha zihava. Mbega ubushakashatsi ku bindi bitungwa bito bito bwo bwifashe gute? Ku bijanye n'ubushakashatsi ku bindi bitungwa leta iheruka gushigikira bimwe biboneka kino kigo izabu mu bijanye no kugwiza imbuto. Twiteze rero ko niyo ubwo buryo bwamara kudushikira ko tugiye kuzorondera rero n'ayandi maraso mashasha cyane n'ubundi bwoko bushasha bw'ibindi bitungwa nk'intama turifuza kuzikorera ko cyane n'impene nazo nyine tukazikorera ko cyane kuko murabona yuko kubera ukuntu ubushakashatsi butagiye bukorwa neza inkurikizi ntaha mubona nk'impene zisa n'iziriko zirahona n'izihari ukabona yuko zitacimbuka neza. Hajya usanga agahene gapima ibiro 8 10 kandi mu bisanzwe impene nziza yategerezwa gupima hagati y'ibiro 25 ndetse ikaduza gushika no ku biro nka 35 hari n'izibirenza. Mugabo uri kuraraba muri rusange nk'impene ziri mu Burundi
nyinshi ntizishikana n'ibiro 18 canke 20. Ivyo byose rero biri muri ca gitabo duheruka turiko turemeza citwa igitabo nyobozi c'ubushakashatsi cyo muri uyu mwaka wa 2021 gushika mu 2030. Turavyerekana neza ingene tugiye gusubiramwo ibi vy'ubushakashatsi mu bworozi kugira ngo zaba n'izi mpene dusubire tuzikorereko imbere n'intama tuzikorereko. Turiko turavuga rero by'ubushakashatsi sino kwibagira kuvuga ubushakashatsi kubijanye n'igitungwa c'inkoko. Navyo turifuza kubitangura kuko gushika ubu muri zabu ubushakashatsi ku gitungwa c'inkoko ntiburatangura, ariko ngira ngo murazi yuko igitungwa c'inkoko naco nyene giterera cyane muri ibi by'ubworozi kandi gishobora guterera cyane no mu iterambere ry'igihugu. Kubera rero babikora badakoresheje ubushakashatsi buba bwakorewe ngaha mu gihugu, nico gituma mubona n'inkoko naho zikorerwamo n'abantu benshi ariko tutarashika ku rugero aho dushobora kuronka inyama n'amagi bikwiye by'inkoko muri kino gihugu cacu. Ahamagarira abarundi kwijukira korora ndetse no gufungura igitungwa c'ingurube, ati gifise inyama nziza, ati kandi ni igitungwa gifise isuku. Mu bitungwa bifise isuku cyane ingurube zirimo. Abantu benshi bazi za ngurube zimwe ziba mu ivu, zimwe ziragirwa zigenda kurisha mu myonga, nizo babona. Mugabo muravye izi ngurube twebwe twaberetse, zaba izi ziri ngaha mu kigo izabu canke izi tuza twaratanze kuri aba bagwiza mbuto, kubera bariko barakora bakurikiza amategeko twavuganye, mwabonye neza yuko ingurube arico gitungwa ca mbere gifise isuku. Ngira ngo mwiboneye yuko ingurube aho iryama naho itamase irahatandukanye, kandi mwiboneye yuko ingurube atangurube yigera itamase muco iriramwo, ahubwo mbere hajyaye ugereranije n'inka. Inka irashobora gutamase ikayaryamamwo, inka irashobora no gutamase muco iriramwo, mugabo hajyaye uravye neza ingurube ntishobora guta amase muco iriramwo canke ngo itamase aho iryama. Ingurube ni igitungwa ciza c'isuku. Hanyuma ikindi naco no bwira abantu nuko inyama y'ingurube ni inyama nziza cyane. Abamaze gutembera mu zabura y'abarabizi, inyama y'ingurube niyo igurwa amahera menshi cyane. No muri kino gihugu cacu abasumira muri ya mabusheri hamwe inyama ziba ziteguwe neza barabizi neza yuko igiciro c'inyama y'ingurube ntaho bisa bisana n'igiciro c'izindi nyama, kuko abize neza ivya nutrition basanze n'inyama y'ingurube irimwo ingaburo nyinshi nziza gusumba ubundi bwoko bw'inyama. Rero bisigura yuko abene gihugu jewe ndabaremesha yuko inyama z'ingurube bozifungura mbere bakazijukira, ni nziza no ku magara y'abantu mbere wanashaka. Murumvise ko leta y'u Burundi ataco itari kwirakora no mu bushakashatsi ku bworozi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu wiva mu bworozi. Twese rero tugwiza umwimbu w'ubworozi mu buryo burama, niho wa munwa uzoshishikara uronka ico ufungura na wa mufuko ushishikare uronka amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga ngivyo ririko reba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash INKA imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama. Ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kuri nyongo ngakura kwaje. inka
imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.